Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi aya nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo ku mutumba Rupfunda komine n'intara ya Kirundo bavuga ko biteguriye neza gutora indongozi zizobaserukira mu matora yo mu mwaka uza mu ntwaro naho Eric Ndoyezu umuyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari yizeza ko bazokora uko bashoboye kose kugira ngo bahagararire neza umutekano mu bihe vy'amatora. Ni inkuru tuza kugaruka ko mwidonido yano makuru kuwa 18 Munyonyo radio Isanganiro izohimbaza imyaka 22 imaze itanguye gusamirana mu gihugu. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bakavuga ko banezerwa n'ibikorwa vya radio Isanganiro harimwo amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Idonido yano makuru ni mukanya. Nongeye kubaha ikaze murano makuru. Abanyagihugu bo ku mutumba Rupfunda n'intara ya Kirundo bavuga ko biteguriye neza gutora indongozi zizobaserukira mu matora yo mu mwaka uza. Bageranije n'amatora y'ubushize bavuga ko bategwa intege no kuba ata mishamirano bumva hirya no hino mu banyamigambwe. Ivyahora bituma bamwe bahunga kubera ubwoba. Ntwaro naho Eric Ndoyezu umuyobozi imwishikira mu biro vya Buramatari yizeza ko bazokora uko bashoboye kugira bahagararire neza umutekano mu bihe vy'amatora. Benshi mu bo twaganiriye muri abo banyagihugu bavuga ko imvo zibatera kwiyumvamo kuzotora ari ukugira bazotwagwe nabo bitoreye bibaza ko bazobafasha mu byo bakenera. Nezerwa nuko ntoranye n'uzontwara kandi akantwara neza ninashikirwa n'ikibazo nyene ndakimwiture kandi acimvirize kandi antunganyirize nk'uko ndabishaka. Nizeye yuko naja mu matora uwo nzotora azofasha kwiteza imbere mu migambi yanjye. Iyo ugiye gutwarwa n'abantu witoreye niho ubona ati ujya naramutoye none ariko aradukorera nabi amatora azokurikirana ntiduzosubira kumwongera amaji. Ngo baremeshwa no kuba ataguterana amajambo birangwa mu banyamigambwe. Rwaruka ruri mu migambwe ngaha mu Kirundo jembo natubanye neza gusa hari habusanga nyene batabihurizako bagenda basi nyene bagenda barahiganwa bagenda barahiganwa nguzotsinda n'uyungi biki ibintu byinshi bagahakwa no kurwana nyene ntibibereye n'ukuri amacakubiri ndumva mu banamigambwe kandi batanaje byabimeze neza. Nubwo biruko uyu musore avuga ko rizoba ribayigambira atora afise ubwoba ko bizohava bimunanira agasaba bijejwe gufasha hakiri kare. Wapsane bwatari n'umunsi warimwe kubera imyaka sinari bwayikwize yo kuzotora mugahe rero nk'uko banayikwije ndiyumvamo yuko nandoja gutora mu bandi kugira ngo ntibizonyohera ko bazari bwa mbere ariko nyene ababijejwe arakwiye kutwigisha kugira hazogere gutora twese twabimenye. Ku kibazo c'amakuru amwamwe abo banyagihugu biti bihuha yatumye mbere bamwe banatinya bagahunga igihugu mu matora aheruka ngo ubu vyaracureshe. Ibihuha arabaye cyane abantu baragira imitima ihagaze intambara irabaye bamwe murazi ko banahunze. Je ndabona uyu mwaka ari amahoro menshi kuko turatuje nta gihuha ndiko ndumva bituma abantu twitegurira amatora neza kuko nta bwoba kugira ngo ibihuha ntivyongere kwaduka nko mu matora heze nuko abajejwe intwaro bategezwa kuguma bakora amanama bakigisha abantu babahimiriza kuvyerekeye amahoro gutya amatora azoza kugera amahoro tukiyarimwo bituma abantu baja mu matora hari amahoro. Eric Ndoyezu umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari ahamagarira abanyakirundo kwima amatwa bo basamaza. Amatora abanyakirundo barayiteguri intara ya Kirundo mbere sanzwe ifise n'abatora batari bake kandi bariyandikishije kuri garushimishije. Abanyamigambwe babanye neza baratumirana bisanzwe haba mu manza z'imiryango no mu minsi mikuru yindi ihuza abarundi abanyamigambwe bayihuriramo. Twebwe rero mu Kirundo nta bantu nta munyamugambwe ari rw'Arundi ico nico twoshima Imana. Bisigaye bindi navyo rero bavyumva nk'imyiteguro y'imbere y'urukino
usanga abazomerezi bavuga ngo turabatsinda turagira gute bima amatwi abogomba kubasamaza iterambere rihera mu kwitorera indongozi wiyumvamo kandi wumva ivyumviro byazo. Uwo muyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari ahamagarira kandi abanyakirundo kuzokwitabira amatora kugira bazorongorwe nabo bitoreye. Abubakanye bama bashamiranye bigashika naho bicana ivyo rero bigira ingaruka mbi ku bana babo bagashobora no gukurana umutima w'ubukozi bw'ikibi n'insiguro z'umuhinga mu bijanye n'inyifato afatiye kuri komine ya Ntega mu ntara ya Kirundo aho vyabonetse ko mu mwaka w'2022 hari abakenyezi bashika batandatu bishwe n'abagabo babo. Pierre Njejimana abona ko ubutungane ari bwo bukwiye guhana cyane ubisha nk'ubwo kuko kudahana ari byo bishobora gutuma ayo mabi arandagata. Tumukurikire. Amategeko arahari mugabo abantu barayarenga haribonekeje ibihe bitari bike hamwe abantu bakora amakosa ugasanga umugabo arishe umugore wiwe umugore arishe umugabo wiwe hano bagafungwa hari igihe ukazumva umuntu aridegembya ngo ivyo bintu bimaze kugenda gutyo nuwahora atinya kuzobikora avuga ati reka ndabikorera je nzogenda mari mugasho umwaka umwe canka amezi abiri canke umwaka ibiri nzoca mfungururwa bwo nikuye imasi kwizosa cyumvikana yuko ayo mateko arahari mugabo ntahana by'ukuri neza uko byateza kugenda kuvuga umuntu yishe umuntu bisanzwe ndateza guhanwa nkuko yateza gucibwa umunyororo uguhera abayobuzima bwiwe bwose kugira ngo nabandi babibonye bagira ubwoba ntazo babikora ivyo bintu. Ingaruka ku bana mu rugo haba bwicanyi hagati y'umugore n'umugabo ni ingaruka mbi cyane ko murabizi mu Kirundi bavuga bati wiba uhetse ukigisha uri mu mugongo. Vuga abana babonye umuvyeyi ariko arica umugore wiwe canke umupapa ariko arica umugore wiwe canke umugore ariko arica umugabo wiwe abana birabonana cyane bagakura afite umutima w'igikoko hama kazozazaga nabo muri kazoza bakuza bafite umutima w'ubwicanyi ukazokwibaza iyo bawukuye ukahabura ariko babikuye hajya mu rugo bakuriye kubera abana bakunze gusubiramo ivyo babonye mu bavyeyi novuga nti hari imishamirano mu bantu bubakanye ntibireka gushira abana na gatoyi naho bogereza kubinyegeza bingana gute abana uko bakura baragenda barabona ibintu byagiye birahinduka mu bisanzwe y'abantu babana bakundana abana barabibona inguko iyo bahuye bariko baratukana abana barabibona igihambaye no kubikinga cyane cyane ntihagire umuntu bema agira ibintu by'ubwicanyi kugira ngo akingire kazoza k'abana. Wa 18 Munyonyo Radio Isanganiro izohimbaza imyaka 22 maze itanguye gusamirana mu gihugu. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bakavuga ko banezerezwa n'ibikorwa bya Radio Isanganiro harimo amakuru n'ibiganiro bitandukanye ngo baranashima ko isigaye ifise n'igisata cy'imbonesha kure aho abantu babakurikirana biciye ku murongo wa Startam bagasaba ko yuko yo shika no kuri Canal Plus. Banze gushimira cyane abayobozi bakuru ba Radio Isanganiro ati bo badu Imana yaciye muri bo bagaha umwanya abanyagihugu bagatanga ivyumviro vyabo. Ibikorwa byose mukura turabishima ni vyiza cyane kuko urumva nk'umunyagihugu adafise nka televiziyo arumviriza ni radio kuko urumva ico nico kintu ni radio kandi gakiba televiziyo ni vyiza cyane vyose ndabikunda cyane cyane gospel ndayikunda na weekend ni gute amakuru ibiganiro bihari ni vyiza cyane hama ikindi je mazimisi mfise icyumviro yuko nosaba bakaduha bagashira nk'ibiganiro abantu bavuga ijambo abakozi b'Imana baza kuvuga ijambo ry'Imana. Isanganiro ni radio mvuga ko ikora ibikorwa d'une façon professionnelle ibiganiro byabo tubikurikirana cyane imiziki mbere bya mu weekend ni gute amakuru eka vraiment d'une façon générale mu bikora neza cyane ubu noneho ntimukiri mu radio gusa murambona na televiziyo mubigezeko bivuga ko mwarateye intambwe niniya tukaba tunabafelicita. Ndamaze kubona ko nka televiziyo mukorana na Star Time gusa
vyoba vyiza tubabonye no kuri za kanari. Jewe ico nkunda cyane nuko mufasha abajene mu iterambere ryabo, nico mpora nkunda gose kuko nanje ndi umujene ndiko ndashaka iterambere ryanje nk'umujene, nico gutuma nkunda igiterambere cyane. Ko hari na televiziyo iyo bimeze uko ni vyiza ko n'ivyo biganiro mukoresha nimbara abajene mu iterambere ryabo mu bicisha ko mbona iby'imiziki cyane, ariko na mode surtout nk'ubu nka jewe nkorera mu bijanye no kumakiya abadame abakobwa, n'ivyo ntavyo ndabonako, nkunda kubona iby'imiziki n'ivyo oye mugihe rero tuzobona n'ivyo tuzoryoherwa cyane kuko umva ni n'indi terambere rigiye mu iterambere rindi. Radio Isanganiro ego yitaho abenegihugu, ikitaho n'ibiganiro byose biba amakuru amwamwe atavugwa ku yandi maradiyo, ariko yoyo bigashika ikayavuga, baba mu ntara za kure zikumva ukuntu ibintu bijyananye n'ibiciro canke bijyananye n'umutekano ukuntu biba bimeze. Radio Isanganiro igategerezwa kumenyekanisha, utabizi akabyumviraho. Ego n'ibiganiro byinshi byiza kabisa, ego nk'ikiganiro Nyamuranzi, byose nivyo abenegihugu ca dushimirira Radio Isanganiro ku buryo itanga amakuru meza, ibiganiro byiza bishikaho, ego binyurwa abenegihugu kabisa. Ico nico naje ndayishimira kabisa Radio Isanganiro. Ugucafura kw'amazi y'ikiyaga bivugwa cyane cyane mu gihe amazi aba yahindutse agafata ibara runaka. Bisigurwa na Remy Marie Nkurunziza, umwigisha muri kaminuza akaba n'umushakashatsi mu bigize amazi hamwe n'ibidukikije. Asigura ko imicafu iva mu mihana y'abantu hamwe n'amavuta ava mu moteri y'imiduga biri mu bicafuza ayo mazi, kandi harimwo ibifise ubumara bukaze bwonona ibinyabuzima biba mu kiyaga. N'inkuru ya Lydie Gahimbare. Michafu itabwa hariho hose canke iva mu mihana y'abantu igasugwa mu miferege yose iruhukira mu kiyaga Tanganyika ihitanywe n'amazi y'imvura, igatuma ico kiyaga gicafura. Ibindi bicafuza ikiyaga Tanganyika n'amavuta yaba ayava mu mahinguriro canke ayava mu moteri y'imiduga, nkuko bisigurwa na Remy Marie Nkurunziza, umushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi mu bijanye n'ibigize amazi n'ibidukikije. Urabona ahantu nk'abantu bakorera nk'imiduga bagira ivyo bita gukuramwa amavuta, bahindura amavuta y'imoteri bashiramwe ayandi, ivyo byose baca basesa muri zikanivo zitwara amazi, byose bikagenda bikirunda muri ayo mazi ya Tanganyika. Ariho haho rero benshi baca batangura kubona amazi agiye gutangura guhindura ibara. Ariko hariho n'ibindi bisanzwe biva nko ku mvura yaguye, ivyo ntawo bibuza, imvura rigahitana ibivu navyo bifise ibindi bisanzwe bibigize bikajaro kwivanga muri ayo mazi. Nukuvuga aho inkukura iciye irahitana ikajana mu Tanganyika. Muri iyo micafu rero icafuza amazi y'ikiyaga Tanganyika harimo ifise ubumara bwonona ingene ibinyabuzima biri mu kiyaga bibayeho. Ivyo turiko turabona muri no minsi kwihindagurika ry'ikirere n'ihindagurika ry'ukuntu abantu babayeho, hari ibintu bikoreshwa bitahora bikoreshwa kera. Ubu rero hariho ibintu biri mu bumara bwinshi byica. Dufatire ku by'abantu dukoresha mu buzima bwa misi yose. Twoga dukoresheje amasabuni mu kuyakora hariho amwe arimwe ibintu bishobora konona ibinyabuzima, mu gihe ayo mazi ashoboye agashikira dufate nko mu kiyaga Tanganyika. Ubwo bumara rero buza konona uko ibinyabuzima vyari bisanzwe vyibereyeho. No kuvuga n'ikindi kintu gishasha kije ciyongera. Ivyo binyabuzima rero bitegeza kwiga ukuntu bibaho bivanye n'ivyo bintu bishasha vyinjiyemo. Ubumara rero buri ubwoko bwinshi, hari ubumara bava mu kirere bivanye ibivyuka bija mu kirere bivuye kuri imiduga, guturira amazu, guturira amashamba, ivyo vyose bikadugana imyuka mu kirere. Mugabo ya myuka yaduze izogaruka kandi kwisi igarukanywe n'amazi.
kandi nta handi bizoja aho dusanzwe dufise nk'icyo kiyaga Tanganyika. Dufata uko abakora imiduga bakorera mu ibarabara, iyi micafu iva mwa muganga, imiti yataye igihe, urabona ukoresheje umuti hagasigara mu tuntu dukenyi ucufa utaye. Mugabo naho upfa utaye, iyo miti ntiyagenewe gutabwa mu bidukikije, irafise uko yategerezwa kuba abantu boyishize ahantu bakayitunganya neza imbere yuko bayisuka canke bayisuka mu bidukikije. Naco gituma nk'iyo micafu yose yegeranijwe ukigendera dwangana niko nayigenda iravyara ubumara, imimura ubumara buke buke yuheza ikabushira aha muri isi tubayemwo mu bidukikije. Nteruka ya vyose ubwo bumara tukazobusanga muri aya mazi turiko turakoresha, ubona ko ari nayo turiko turakoresha n'ubu, ariyo dukoresha mu kunwa kandi asanzwe anadutungiye n'ibinyabuzima bidufitiye ubuzima. Muri bucana yandi zokurikira uyu mushakashatsi mu bijanye n'ibigize amazi azodusigurira ingaruka mbi ubwo bumara bugira ku binyabuzima biba mu kiyaga Tanganyika, ingaruka zishikira maze n'amagara y'abantu hamwe n'icokorwa kugira ngo ikiyaga Tanganyika gikingigwe. Ni kuri iyo nkuru ya Lydie Gahimbare duce turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye, mubandanye mukurikirana n'ibindi biganiro televiziyo Isanganiro yabateguriye.